Nitekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, abadukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese aho mudukurikirana muherereye, abari muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Nigeria, Ethiopia, Somalia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbi, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyahere canke tuyatangurire kuri izi nkuru ziriko ziravugwa mu burengero bw'igihugu cacu c'Uburundi, mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mu ngwano ziriko ziraberayo, na cane cane ko Uburundi bufisemwo uruhara rukomeye cane muri izo ngwano. Umukuru w'igihugu kuva muri presidence muri Ntare Rushatsi ku kirimba c'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Igitega, bafashe ingingo ikomeye cane, kandi kuva muri etat major y'Uburundi kwa General Prime Niyongabo bafashe ingingo yo kurungika abasoda mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, inyuma y'umwumvikano wabereye i Kinshasa, iyindi myumvikano ikabera i Bujumbura n'Igitega hagati y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zompi ngaha muri Kongo no mu Burundi. Bafashe ingingo y'uko bagomba gufashanya mu kwirinda abansi bashobora kugaba ibitero no gutembagaza ubutegetsi bw'abo bakuru b'ibihugu. Muri kino gihe rero M23 umuhari w'inyeshamba nawo ntitwowibagira. Uyu muhari niwo uriko urarikoroza inyuma yaho Felix Antoine Tshisekedi, nyakubahwa umukuru w'igihugu ca Kongo, na nyakubahwa umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Paul Kagame bahuriye i Doha muri Katari kwa Hamedi Tamini. Uyu ni umwami wa Katari, akaba rero yaciye ahuza abo bagabo. Inyuma yaho Denise Kayikwamba, uyu ni umuvugizi wa Kongo, umwe mu bavugizi ba leta ya Kongo, yaciye murantunga isi umuvugizi, uyu ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire myiza n'amakungu w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, Kayikwamba. Nayo umuvugizi wa leta ya Kongo we ni Patrick Muyaya canke Patrice Muyaya. Uyu yaciye Kayikwamba nyine yaciye yemera ko M23 na FARDC bavuze ko bemeranijwe ko bagiye guhagarika imigwano kugira ngo bazaje mu biganiro. Ni nyuma yaho abo bakuru b'ibihugu bahuriye i Doha muri Katari, uyu mwami yaciye ahamagaza na M23 ukwayo, nayo ica yemera ko igomba guhagarika imigwano. Yari yasohoye itangazo rivuga ko mu gihe c'amasaha 48 amasaha niyo yari yahaye ingabo z'u Burundi kuba zavuye ku butaka bwa Kongo, cane cane ingabo ziri muri Uvira, ni mu buseruko bushira ubumanuko bw'ubuseruko bw'intara ya Kivu y'ubumanuko. Aho muri Uvira rero izo ngabo z'u Burundi, ingabo zacu zari zahawe amasaha 48 ko zigomba kuba zavuye ku butaka bwa Kongo, zitaba zahavuye hakabonekamwo kuzigaba ko ibitero bikomakomeye cane, nk'ibitero M23 yari yagavye muri Warikare yanayifashe.
ariko M23 ngo yaciye yemera ko igiye guhagarika imigwano kandi ikanasubira inyuma, ngo niko kuva muri Walikale rero ni ahantu hari amabuye y'agaciro menshi cyane, hari ibirombe vy'ababirigi canke n'ivya Canada, ibihugu bigiye bikomakomeye cyane bifise ibirombe bikuramwo canke vyimbamwo ubutare ngaho muri Kongo. Ubwo burere bwa Walikale canke ivyo bice vya Walikale M23 yari yabifashe. Mu gufata ivyo bice ubwo M23 yemeraga ko igiye guhagarika imigwano, bace basubiraho inyuma. Mu gusubira inyuma nibwo igisoda ca Kongo caje kirasa amabombe ya aho M23 yari isanzwe iri yarafashe, kugira ngo baverifiye koko niba M23 koko yarekuye ubwo burere canke yavuye muri ivyo bice igasubira inyuma. Ivyo rero ngo igisoda ca Kongo ngo ni nko kumanika amaboko, kuko biraboneka ko nabo basohoye itangazo bavuga ko bagiye kuja mu biganiro. Umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi agiye kuja mu biganiro n'inyeshamba za M23, bakazohurira muri Qatar canke ahandi hazogenwa hatandukanye nuko bari bavuze ko bagomba kuja muri Angola. Igihugu ca Kongo kikazanamwo ubugambanyi bwo kugira ngo abayobozi ba M23 bafatiwe bashirwe ko impapuro zo kubahagarika canke waranti zo kubahagarika, mandadare, co bita mandadare mu gifaransa, mu congereza bacita search warrant, aho rero izo waranti zaciye bazitwaza kugira ngo nibashika muri Angola bafatanije n'igihugu ca Angola kwa Joao Lorenzo bazohite babafata, babate muri yombi, babajane Kinshasa kubanyonga, kubica. M23 igiheza gutahura ayo manyanga yarimwo muri ivyo vyose, baciye bahita bikura muri ivyo biganiro, baca bavuga ko ibiganiro batakivyitavye. Imigwano irakomeza, ari nabwo bahise bafata Walikale. Ibihugu bikomakomeye rero bifise ukuboko mu kwimba ubutare ngaho muri Walikale basavye M23 kisubira inyuma, basaba na Kongo ko yemera ikaja mu biganiro, kuko babona ko bagiye gutakaza ibirombe vyabo, ibisimu bahora babimbamo izo nzahabu, gasegerete, diama na koruta n'ubundi butare butandukanye bimvye muri ivyo bice. Kuri kino gihe rero ingorane zihari, M23 ko yatanze amasaha 48 ko ingabo z'u Burundi nazo zigomba kuva ku butaka bwa Kongo muri Uvira, aho abarundi nabo banse gutaha. Haraheze amasaha 100, mu masaha 48 bari bahawe harenze ko amasaha 52. Ubu tuvugana, bitewe n'igihe uzokumvira iyi nkuru, ayo masaha ashobora no kuzoba yaraduze, yararenze gusumba. Ariko ko harenze ko ayandi masaha 52 abarundi banse kuva kuri ubwo butaka, M23 irakomeza kuja mu nzira y'ibiganiro canke irabivamo ibandanye imigwano ije kugwana muri Uvira? Eske ubutegetsi bwa Kongo buremera ko abasoda b'u Burundi bataha, kandi aribo bari bafashe runini, aribo bagwanira igihugu ca Kongo gusumba n'imvukira za Kongo, abafaridese, abawazarendo n'abandi bafatanya nka FDLR? Ivyo nibiriko biribazwa ico M23 igiye gukora inyuma yaho ingabo z'u Burundi zase kuva muri Uvira. Ese ibiganiro birahagarara canke navyo bazobigira ugwitwazo ko abarundi banze kuva ku butaka bwa Kongo bace banka kuja muri ivyo biganiro, babandanye urugamba nkuko biriko biragenda vyibonekeza amakuru ariko arabera ku rubuga rw'intambara?
Eske umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye anafatanije na General Prime Niyongabo uyatwara igisoda c'u Burundi bari bwemere gutahukana no gukura no guhagarika kandi kuguma kurungika abasoda mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo? Ivyo ntibiriko biribazwa niba koko izi ngabo z'u Burundi zigiye gutaha kandi hakibazwa ico M23 nayo igira ikore. Turabandanya tubatohoreza ibijanye n'iyi nkuru ndetse n'ico ubutegetsi bwa Gitega bubandanya kubishikirizako. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hamura cuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Nayo mu yandi makuru turiko turatohoza, makuru ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, biraboneka ko ibintu bitoroshe na gatoyi muri politike y'igihugu cacu c'u Burundi. Indyane zirabandanya kwibonekeza mu bategetsi bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Indyane ziri hagati y'umushikiranganji wa mbere General Gervasi Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, biraboneka ko zishobora gutembagaza igihugu no kugishikana mu mwobo nk'uko biriko biragenda biboneka. Abamwe mu banyapolitike ti igihugu bariko baragihamba mu mwobo kuko kucica byo barakishe. SNDD FDD ngo ntiyari ikwiye gutwara kino gihugu kuva Uburundi bwobaho, ngo nibwo amagume biriko kuboneka ko Burundi buriko buraja mu magume kandi butazokwikuramwo. Ubukene bukabije, inzara izura inzara, ubukene bwokora amakara bugata mu gihugu, ikena ry'igitoro, ikena ry'amahera canke amafaranga y'agaciro, amadolari, amayero n'andi mafaranga y'agaciro mvamakungu. Ivyo vyose vyarakenye. Iyi leta ngo biraboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane ku banyagihugu batuye kino gihugu. Ibintu ntibiza koroha. Igitoro bariko baravuga ko kuri ubu ngubu bagiye gushirako agashirukabute ngo uzofatwa adandaza igitoro ku buryo bwa magendo, uwuzoba yomuranze azohabwa agashirukabute. Ni mu gihe igitoro kigenda mu mabido n'ibindi bikoresho bitwara igitoro bakijana kukidandaza mu buryo bwa magendo kitemewe. Ni mu gihe kandi bene nk'ico gitoro kiba kivuye hanze, kuko kuronka igitoro ngaha mu Burundi birazimvye, biragoye. Ushobora kugira umuduga canke imoto canke ubwato, ariko kugira ngo buzohaguruke bikagorana bivanye nuko ubutegetsi bw'u Burundi ata politike bashizeko y'ukungene igitoro gishobora kuronkwa ngaha mu Burundi. Ni ingorane zikomakomeye cane, ingorane zibandanya kugenda zibonekeza hoba ku badandaji bagira badandaza igitoro ariko bagakumirwa, bikaboneka ko vyahawe ishirahamwe rimwe rudende, rimwe gusa, ishirahamwe rya Prestige, bavuga ko ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye na Fondation Mugiraneza. Iyo nayo yegukira ku muryango w'umukuru w'igihugu. Amakuru yose ngo biraboneka ko umuryango w'umukuru w'igihugu ari wo winyegeje inyuma y'ukubura kw'igitoro kugira ngo bakidandaze bonyine, bakuremwo amahera, basahure igihugu narijya. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko abandi banyonya igihugu, bibitunga ry'igihugu, ariko Evariste Ndayishimiye akaba abesha akavuga ko General Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika ari we yinyegeje inyuma y'ivyo vyose y'ubukene, ikena ry'igitoro. Nayo ubukene bakaba babwagiriza General Alain Guillaume Bunyoni ngo niwe yasahuye igihugu akura amahera yiwe muri banke, none igihugu kirakenye. Mugabo no kubitwenga
vyarayoberanye, vyarayobeye n'abahinga, vyabaye akananira abahinga nk'uko babivuga ngaha mu rurimi rw'iwacu mu Kirundi. Kugira ngo amakuru y'umwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.